burya iwacu ntibakeneye ko gusubira kumbona ndi kumwe nawe. Ndamubwira ati kubera iki? Ati burya igihe twari turi kumwe abiwanyu bari babizi ko twari ko turategura igihe kiri imbere tukazoshobora kugenda iwanyu tukabibabwira. Ambwira ati no, gusa sinigeze menya yuko ahubwo yabigize comme plan abadada sinzi ngene wamunameze. Yabigize comme plan kugira ngo ndamuva inyuma tu. Love na untwara speedy, love kingira izo bire zitakuntwara, ayo majambo ngo sinyikwitaho, nuko ivyacu bibacanga, min love with you, sinzagusiga. Kuki ubiheba? Salut la famille, j'espère que mumeze neza. Naenda bakumbuye abakunzi ba Ghost TV, twibutsa taratangura ikiganiro gukora subscribe ku batarayikora, share na comment muri comment utubwire ivyo mukeneye kumva mu biganiro mumaze kumva mu burabitandukaniro, ico mutashimye mukivuge, nico mukeneye ko twongereza mukivuge muri comment. Imbere ya kamera ndibaza muramubona, abenshi basanzwe bamuzi, ku batamuzi no musaza gutaha mumenye turakwakiriye muri Ghost TV. Yeah, merci son. Ramutsa abakunzi ba Ghost TV hamwe n'abakunzi bawe. Hello, nizeye ko mumeze neza Eva naho muherereye. Ku mazina nitwa Beka. Nkaba nshimye kuba muha mwanya kugira ngo mbashe gukorana ikiganiro namwe. Beka abenshi basanzwe bakuzi bazi ivyo usanzwe ukora kuri social media, urashobora kutwibwira ku basanzwe batakuzi bakakumenya? So kuri social media ndo umuhanzi nako ndo umuririmbyi. Kubera iki ni iyihe difference iri hagati y'umuhanzi n'umuririmbyi? Ni indimi kuko umuhanzi ni Kinyarwanda, umuririmbyi ni Kirundi. Ucishima gukoresha Kirundi? Yeah, nshimye gukoresha Kirundi ndo umuririmbyi. Uririmba indirimbo zimeze gute? Ndirimba indirimbo z'inkundo z'isi niko bazivuga ni iz'isi. Kuye kutahisemo kuririmba gospel? Nazo nyene novumenga ahubwo nzonaziririmba bivanye n'igihe kuko umuziki n'igihe. Uno munsi ushobora kuba numva noririmba iy'isi ejo nkumva noririmba gospel. Ni inspiration rero uvuga ati igihe uko bizaba bimeze niko nzo kwandika indirimbo yanje. Bivanye n'igihe niko mpindura. Bivanye n'umwanya ndimwo niko njana no mwanya ndimwo nyene. Beka ku mazina wahawe n'abavyeyi nayo nyene? No, oya ku mazina nayo n'abavyeyi sayo, ku mazina yanje nitwa Angelo. Kweki wahisemwe iryo zina? So Beka ingene gyaje ndumu DJ naho mvuza imiziki mu kabare. Kwarigeze igihe abantu bankunda bakanyita beat killer. Mva ngaho ndarihina ndarigira Beka beat killer Beka konyene. Okay. Beka watanguye ko watubwiye ko wahora mu DJ, watanguye kuyumvira kuririmba ryari? So mbere yuko nza no mu bintu by'ubu DJ nahora nkunda mu bintu by'ibijyanye n'imiziki, nkakunda imiziki y'abandi, nkanayiririmba nkayisubiramwo, niko kuyisanga muri ivyo mu nyuma nkubumenga no gukora umuziki nanje maze gukora uwa mbere nkabona ni sawa, navuga ati nkomeje vyombera vyiza uko nta urambwira ngo ibintu bivemwo, ahubwo benshi bambwira ati bibandanye bivanye n'ivyo maze gukora n'ivyo bumva afise pembeni. Ni gute wabonye ko ari sawa? Nukuvuga umuntu arakora ikintu ariko ntamenya igikurikira, wowe wabonye gute ko bikubereye ko wobibandanya? Burya ijambo ry'umuntu ni ikintu kiba gikomeye kuko umuntu niwe ashobora gutuma wo gukora ikintu canke wo canga, kuko mvuze ijambo ry'umuntu kuko harimo amajambo tubwirwa duca intege mu byo tuba turimo vyose, ariko hakagira n'undi muntu akubwira ikintu uburyo bwawo wumva naho atakintu nakironkamwo ugikomeje wogira ikindi kintu kironka, kuko ubunye aho ngeze n'umbwira ati bana rya kintu ukibandanyije jo ushobora gutera iyindi ntambwe isombe y'urukino munsi. Niko vyakomeje kugenda. Beka watanguye gushira ibikorwa vyawe habona kuri YouTube ryari? Ni 2025 n'umwaka nyene mu kwezi umenga kwa kabiri. Neko ko wabikunze kuva kera ukaba watanguye gushira indirimbo ya kuri YouTube muri 2025, niki cyakubereye intambamye kuvuga ko utabitanguye kare? Tukiri ngaho nyakubijanye n'uburyo
uburyo nibwo kuko umuziki ni amafaranga ubwa mbere. Kuba amaze gushira hanze indirimbo imwe zibiri so kuvuga yuko atazindi ziba zihari, ahubwo ni bwa buryo nyene bwo kugira ngo n'izindi zibashe gusohoka. Zirahari byo zirahari. Urumva intambamye wagize n'iz'uburyo gusa? Ni intambanye y'uburyo na n'ubu buryo buracari down. Kuburyo bwaho gushira ibindi bikorwa hanze. Tabarisa mbona umenga nta buryo bwavyo, maybe ndashima Imana vyonyene tu kuko n'ibindi sanze ko nzobishira hanze. Ni urashobora kuvuga ati jewe mu rugendo rwanje rw'umuziki ndafise abantu noshimira kuvuga banteye intege canke bakize ico bamfasha barahari? Ntibobura kuko umuntu ntiyiterura ngo yikuze. Uterwa n'uwundi hamukiga kwavura ukazotambukishwa no gufasha ukuboko, kuvuga ko mbere na mbere noshimira Imana niyo numva ko iri imbere ya byose. Ca kabiri nkashimira n'umuvyeyi wanje, hama hakaza n'abandi bantu kuko umuvyeyi wanje ni umuntu wa mbere yatanguye kubinkundisha ambwira ati vraiment jamwe basugerageza ivyako mbona ari byo ukunda kora. Hari abenshi bavuga ati abavyeyi ugitangura ibintu byo kuririmba barabipinga cyane, no kuvuga mu kibano barabipinga canke n'abandi bakaguca intege, uretse n'abavyeyi abagenzi canke abandi bamaze kumva igikorwa cawe bakaguca intege ati ibi bintu bivemwo ja mu bindi. Wewe nta bantu baguciye intege? Ntivyobura navyo nyene kuko gusa si benshi par rapport ngeranije abambwira ngo vamwo n'abambwira ngo reka n'abambwira ngo bandanye. Abambwira bandanye nibo benshi, kuvuga ko ugiye ambwiye ngo reka amaze gusumbwa n'uwambwiye bandanye abareka sinsubira kubaho umwanya muri je mvuga ati ntabahari, kubera ko mba naronse igisumba ikindi muri make. Mba numvise yuko ari wombwira ati komeza, kuko we nk'umuntu usanzwe ntoza umbwire ngo reka ikintu mama yambwiye ati bana ahubwo burakwanga yo genda ndakongereza uje muri studio. Biraryoshe kugira umuvyeyi agushigikira mu mpano yawe, ariko mu gihe dufate mu gihe iyo umuvyeyi wawe yavyanka akavuga ati ibi bintu bivemwo ntavyo nibikubereye bireke ukora ibindi, wari kuvyifatamwo gute? Kubwanje nsanzwe ndanamwumvira birenze novuga ati ndamuvinze muvyeyi reka ndabivemwo nzora bindi bintu nkora. Kandi nawe ubikunda wewe hagati y'ikintu kuguhitamwo ikintu ukunda nico bakubwiye ni giki? Nk'ubunya baguhitishijemwo hagati ukunda na mama ubona wohitamwo ibinyu uri kurakora na mama wawe. Oyerega si kuvugana nawe no kuvuga uramusigurira basukamwereka ati nje nta kintu kibi ndiko ndakora iki nene wocu bire kuko nyene utagerageje umusigurire. Ikintu cambere goye ku muntu n'imyumvire, kuko ntiwoza kumubwira ngo ico kintu ni ciza amaze kwiyumvira kenshi ko ari kibi, biragoye cyane kugira ngo aze kubitahura. Rero hako niyo Rwanda mu stress ni ndanamuzi nge nabayimereye ndamubwira ati muvyeyi nabihevye ngatuma ndabikora mwibanga, ariko namubwiye ko nabivuyemo. Mu gihe hari abagenzi nabo bakubwiye ati bihebe? Ari umugenzi reka wo kumvira umuvyeyi wenyene? Je no kumvira umuvyeyi wenyene nige yambwiye ati ibi bintu bivemwo nzobivamwo, ariko nta muntu w'umurundi rega kuba mbayeho ni kubera abo. No kubera nshobora kuba nicara n'umuvyeyi wanje akangira inama yuko nshobora kuzoba hejo, kuko uwundi wewe hari gihe uzamumva nakoro mwijoro ngo urafise umwanya tugenda gusangira kamwe, wumva ari we muntu nkwiye kumvira para rapport umuntu ashobora kumbwira ati nimba waronse 10 zana 5 ndabikubikira kugira ngo ejo uzukore ikindi kintu kizima. Indirimbo yawe ya mbere yagiye kuri YouTube yari yitwa gute? Indirimbo yanje ya mbere yari yitwa Sleep. Yitwa Sleep. Yariko itanga impanuro izihe cyane mu ndirimbo wavugamwe ibiki? Mu ndirimbo so yari story. Yari story kuko ni akari maze kuririmba bari story. Iba ari true story? Bari true story too. Yavuga ibiki basi ducire ku mayange? Kubera oya none iri kuri YouTube. Yego iri kuri YouTube. Okay. Uramaze kuyumviriza? Okay. Oya je nimba maze kuyumviriza bariko baradukurikirana nabo barakeneye kumva ibirimo. So niho bogira n'ingufu zo kuvuga ati reka tuje kuyiraba. Numvuga ko hari umugenzi kandi avuga ko hari umugenzi. Haragera igihe arambwira ngo
burya iwacu ntibakeneye ko gusubira kumbona ndi kumwe nawe. Ndamubwira ati kubera iki? Ati burya igihe twari turi kumwe abiwanyu bari babizi ko twari ko turategura igihe kiri imbere tukazoshobora kugenda iwanyu tukabibabwira. Ambwira ati no, gusa sinigeze menya yuko ahubwo yabigize comme plan abadada sinzi ngene wamunameze. Yabigize comme plan kugira ngo ndamuva inyuma tu. Niko guca nsora sleep. Mu nyuma nkanasohora iyindi mpanga. Nayo yavuga ibiki? Nayo yavuga ni story ngene. Ambwira ati je nawe twahujwe n'Imana. Nta kindi kintu nzi ko kizoza kidutandukanye. Sofu urupfu. Ahubwo wako dukomeza kubigira ibanga. Tugende tubivuge ti je nawe tumeranye uko. Yari sweet. Yari sweet. Hoya yari sweet kandi iya mbere yari koko yagukatiye urumva sweet yo cibiyo. Urumva? Yarankatiye deja. Mu nyuma arambwira ati okay sawa tubigenze uko nyama mu nyuma ndakurikiza iyi mpanga. Kubera ko gumuhama tw'abantu bana b'abantu rega si bose bishima kubona turi kumwe. Ya komse. Donc indirimbo zawe ni uziyandikira? Yeah. Basi wiyumvira gute kwandika ayo majambo ko kuto kwandika ibindi bintu nyene? Uvyumvire gute? Ukuntu mba nimereye n'ubunya turi kumwe ndazi yuko ntoreka kuva ndayifise mu mutwe. Gute? Uko ndabikintu. Niko ngira ikindi mu mutima mfashe ikaramu hoho ncangirako. Vyumvira gute nyene ati ngo banandika ya majambo nkira kuronka ikinyasubira gusa. Kironka gute rero ico kikwenspire? Uburyo ndakironkamwo so kuvuga ngo n'uburyo ndagitora. Oya kubona ikintu vyonyene story kanaka ikiniki kuko nivyiyumviro donc nivyiyumviro ibintu nk'ivyo kuko ndabona nkiyumvira nkandika. Maze gushira indirimbo yawe kuri YouTube feedback yari meze gute? Nigeze mbera mbi. Yaje uko wari uyiteze canke yararengeje uko wari uyiteze canke yarakumara ko sinabimenyereye gukora indirimbo ku buryo bwaho mbona yuko igerageje kuduga mu bantu. Kuko iya mbere nakoze nta bwitange nari nagize uko hari ibintu byari byagoranyemo umwanya mbasaba ibindi bintu mbashaka gukora. Umva sindongera umwanya ugiye kugira ngo mbashe gukora umuziki wanje nkuko ndavyifuza. So maze kubona indirimbo yujuje dika natangaye uko sinigeze ngenda kwiraba hejuru y'ubwoba. Maze kubona yujuje dika ndatangara mbonera kwije venka Vyo basaba no bibandanya ahubwo nico cifuzo numva se ubonye. Iyo akwije venka ni ya mbere cyangwa ya kabiri? Ya kabiri impanga. Niyo ni biki uvuga ati aha naritanze nabigenjeje uko kugira ndabikore vyagenze uko. So aho hose si kubwanje pe. Ubundi je mbona ni kubw'Imana gusa. Ni kubw'Imana nta nguvu ntaki. Ni kubw'Imana n'abantu uzabumva ati reka twumupushinga umupeti ntaribe. Tumufana. Nk'ivyo gusa Nk'ivyo gusa. Ni mu gihe wari kurasohora entre muri audio canke clip yayo hari ibintu biba vyarakugoye turetse uburyo nibihe bindi bintu biba vyarakugoye? Bisanzwe sinkunda kuba hari ibintu bita gakundi canke gakuku. Ubundi ikintu kingora mu bintu byose n'abana b'abantu kuko simenyereye vyadanje kuvuga yuko n'umuntu aza muri video ndamuriha. Kuvuga ngo ndimo wamuntu ntabafise abantu benshi novuga ati naka umuntu twokora. Nushaka kuvuga ati aba n'abagenzi aba barashaka kuza muri video yanje atakina kimwe ndabahaye. Ego mugabo tahura umwanya w'umuntu. Umwanya w'umuntu birumvikana ariko urashaka kubimubwira. Wenda bimubwira mugabo umwanya arawe ushobora kuwutegura akambwira ati bana bro hageze nkuno munsi nyimba mfise umudada w'umugenzi. Nkamubwira ati bana ubona two woza ukazomufasha muri video. Akambwira ati yego. Uzozo bisaye muhira kuko
hari ukuntu nyene mba nimereye ku bantu nkagenda home iwabo nkasigura mama wiwe nayo muhiri wabo ugenda uvuga ngo iki kwe ngaho ugenda uvuga gute ahantu mba ndi umuntu wabo ahantu mba ndi umuntu wabo sinogenda ahantu ndabisabe bamunyime kimwe gusa ashoboye kumbwira gusa ati nabuze umwanya ahubwo mbwiye ngo wobivuga gute basi ndagenda nkashikira umuvyeyi kuko umuntu akunda kuba kara mu bintu nk'ivyo n'abamama canke abapapa n'abakazi abamama haha reka ukimusigurira gute ndagenda nkamushikira tukaganira ata n'ikintu ndanamuhaye kuko abasanzwe anzi nta ribi nta kiniki ambwira ati nta ribi ntiyakwemerera muze mukore none musanzwe muri abagenzi sawa ndaca mugenda mugakora gusa hari igihe ashobora kumbwira ati yemeye mama wiwe kaza mu dada mu nyuma ati ebana shikwe na shidi niyi ntibikunze ko nza nizo ntambanye zikunda kuba ibintu nk'ivyo kandi bimaze kuba rimwe kabiri sinsubira kwifuza gukoresha ba bantu ahubwo mpamvuga ati ambogenze utuma mpiba amafaranga hama mpigira umukobwa nawe mama mutazi nanyu bigenda gute kumenyerana n'umuntu muri clipe mutari muzinanye nyene rega n'ubundi nta gahunda yo kumenyana nabo tuba dufise bijya mama ko muragana mubona mutaba nta na gato yaba uzi ko ushobora kuza muri video ugashobora kugenda tunaganiriye atanayamba ubu kaza bakakubwira ibyo uza gukora gusa karinda ugenda tutaganiriye yoyoha mutagize nyene muterekanye nkuko mwaba none bakubwira nta kuryosha kuba birimwo biye bintu ubona wowe bitaba byapanzwe biba byapanzwe ariko basi biratandukanye umuntu mumenyeranye nyene n'uwo mutazi nanjye jewe nimba ari ikintu cya mbere nabonye ibana bashobora kuza akagenda kuko ndabikora ariko mu nyuma hariho n'abandi bashobora kujya bakunda kunyifashisha kandi nkanagenda arashobora kugenda bataganiriye ibana ibintu nk'ivyo bonye atari nanime wewe nko mu myaka 2 canke 3 ushaka kwibona ugeze he mu muziki wawe mu muziki ahubwo nshaka kubanza gutera imbere hama nkazokomeza umuziki ukora umuziki atakintu ufise ngiye kuvuga ko mu mufuko ameze gute rero hoshwanze kabihagarika tukavuga ati reka manze ndondera amarama nzobikore mu oya ntuhagarika aho gukora bukebuke kamwe mu mezi 6 kamwe mu mezi 6 umwaka 2 ariko abantu baba bashaka guma babona ibikorwa bishasha nimba bashaka guma babona ibikorwa bishasha nibaza nubwo buryo nabo dukore nimba babishije uba wabigiye mwe wabigiyemo kugira unezereza abantu baba bashaka ko ugumugira bazobitahura uko nabo n'abantu bazi iby'ubuzima ko ntiwoshaka kumera nka naka utabikoreye watandukanye gute umuziki wo mu Burundi n'umuziki wo mu bindi bihugu umuziki wo mu Burundi n'umuziki wo mu bindi bihugu Deja sindava ngaho kugira ngo mbashe kumenya mu bindi bihugu urashaka kubona ati mu muziki yo mu bindi bihugu bimeze uko ukabona itandukaniro rihari nino tandukaniro aya sindabasha kuribona kuko mu tandukaniro rihura sindaba aho umuziki w'abarundi ni mwiza pe natwebwe tuba tutarabaririmbyi tuzumviriza turavuga ati hari itandukaniro sindabasha kubiha umwanya ngo mbashe kumenya ngo hari yanyu itandukaniro gino na hari yaniri yinya kuko uwo nkora n'umurundi sindakora umunyamahanga ntacyo tuzoyibona mu ndirimbo yawe impanga hariho abenshi bahora bayiraba kuri YouTube bakaba bakeneye kumva uri kurayiririmba live urashobora kuryohereza abakunzi bawe n'abakunzi ba Ghost TV ntaribi pe nta kibazo na kimwe gusa umenga norimba ndiko ndirimbira nuko batambona nta na kimwe When you say kutanshaka nakagatima kambuza kuryama reka ibyacu bibacangebe love na untwara speedy love kingira izo bire zitakuntwara ayo majambo ngo sinyikwitaho nuko ibyacu bibacanga mean love with you sinzagusiga kuki ubiheba nibiki so abona hari ukuntu ndirimba indirimbo
nkaca nibuka ibintu maze iminsi bimbako. nibiki niba atari banga nimba atari banga sinanirwa no kuririmba bivanye nuko umuntu nayiririmbiye amaze yagaheze igihe kingana gute, haheze nk'iminsi nka cumi nk'indwi n'iminsi itatu ko nk'indwi n'iminsi ine. Ibyacu birangiye tu. oya ariko ntacu uzoronka uwundi uyiririmbira, uzoronka uwundi uyiririmbira. Biba bigoye gute? kuko umutima n'ikindi kintu pe, umutima n'ikindi kintu. gute? Gusa sori nzoyiririmba mu nyuma ntacu ntibirangiye. Basi muha aka message kamwe. Aka message nyere nk'ijambo ubwiye rimushikira. Ndabaha aka message canke ndamuhe aka message. Wigumuye ku mwegetsi gusa niyo ugiye uzohakugwa. Nako ariko ka message wobuha prema. Yana kuko numva narabaye tu, narabaye umwanya wara umuntu. Inye gato. Kwabaye ukwivanga nivyo bishite ngo ni love, aho nisanze ndumucanga okugendegwa hejuru yayo mazi nasizwe down, nitwaye neza nkakana k'Imana ariko yaje afata nk'umutinga, abatubona turi kumwe naho nibo babaza nkuye akagahinda yakomeje kunshitinga akambesha ngo arankunda, abajama bakambwira ko ari inkono y'umurango ngo mandi mu mubabaro n'amarira, ariko nta mvura idahita nzobimenyera mam. Oh yeah, baby go on, fake love nazo tugishaka. Baby go on, ni fake love nazo tugishaka. Right? Yari freestyle. Yari freestyle. Tebeye. Nibazari izobushikira uzobutubwira tukamukatire tukamushira. Sit. Sabigira ubibona gaho. Gaya no sangi polisi muhira. Sera kibazo ivyonye ni ibintu bishika buzima kandi birabandanya kandi ubuzima burabandanya. Ya, ukomeza mu ofinga. Ivyo uratebuka vyibagiye. Uravyibagira tu. Turagushimiye cyane ko twitavye muri kino kiganiro. Nakaye ka message kanyuma wotanga ku baririmbyi b'abarundi canke abantu bumviriza indirimbo z'u Burundi ndetse n'abakunzi bawe. Nakaye ka message wobaha kanyuma ko gusozera. So ku bakunzi thanks sana uburyo munkurikira mu ndabikunda pe. Ego ndabikunda. Mukomeze munshigikira and then umuhungu wanyu sinzi ngenda bayemukira. Uno musi canke ejo ebana ndabari inyuma pe nkuko namwe munshigikira ama kubaririmbyi. Baririmbyi bagenzawe. Hajya tuziranye nabangaye. Sinzi ariko nabe ni bagenzawe ko mukora bimwe. Haje umugenzi mutarabona na cyangwa muzi naye. Umugenzi. No kuvuga umuntu mukora bimwe. Nibaza ko uko bigenda uko ibihe bigenda birahera niko muzomenyana kandi mutegerezwa kubonana ko mukora bimwe. Big up sana wa grand frère, ndakunda uburyo mubikoramo. Nuhe muririmbyi ukunda umurundi? Umurundi. Uvuga ati je ndakeneye kumera nk'uyu. Uwo nifuza kumera nkawe. Sha muri ubusangi kweri. Ntawe mba nanga nta no ibana kubanka byo ntibirimo. Uravuga ati ni wamwe prefera cyane. Umuntu uwo nkunda unyaca nkona kunze kuva kera ntaraza mu kuva kera basi. Je nikundiye kidumu. Je nakunda kidumu. Ubu naho nubu ni ukunda. Nubunya. Ari gipeti hajya hirya sha. Cyane. Meranine. Ni ukunda. Oya ndakunda uburyo aririmba nkuko indirimbo ziwe ziranyubaka.
cyane ndakunda. karimba n'abane by'urukundo Oyi si iby'urukundo gusa gusa umenga si umenga ni iby'urukundo gusa ni iby'urukundo gusa atari Fernando yavanje ngo no love ndakuzaniye fake love noneho ngenda yitoreye ko freestyle akagenda kuyandika. turagushimiye cyane mbega YouTube yawe ni gute ngira abako baradukurikirana bashaka kuraba ibikorwa vyawe bagukurikirana nawe kuri YouTube ni Beka Music wandika impanga by Beka Music canke sleep by Beka Music ndirimba iraza umenga wanditse Beka Music niryo zina ryonyine maze kubona rero kuri YouTube channel. Turagushimiye cyane n'abariko baradukurikirana tubibutsa ku batarakora subscribe bakore subscribe kuri Wagos TV naho kuri Beka Music bakeneye kuraba ibikorwa vyiwe tuzosubira mu kindi kiganiro mwari kumwe na Ange Kesigira neza tuzosubira